Bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media, ndagarutse kandi ndabashimire uburyo mutarambirwa n'ibiganiro vyacu. Ndabashimire uburyo mudukurikirana na cane cane ku bijanye n'uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono twatanguye kuvuga mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Imbere yuko mbandanya kuba mbonye ubwa mbere, jewe nitwa David Tuyisabe, ushobora no kunyita Kibonobono bivanye n'uyu mugambi w'ikibonobono twatanguye tuvuga. Hanyuma nariko ngerageza kuraba ubu twebwe ibiganiro vyacu tubicisha kuri Kibonobono Media. Mu ntango twakorera ku bimenyesha makuru vyinshi bitandukanye, ariko ubu udukeneye uturonka kuri Kibonobono Media. Ariko ikintu ntangaje nuko nabonye ndiko ndaraba kuri YouTube nta bantu benshi badukurikirana, dukurikiranwa abantu bake cane gose kuri Kibonobono Media, kandi abagwiriyemwo muri abo n'abari mu gihugu c'u Rwanda. Mu Burundi dukurikirwa n'abantu bake cane, hafi ibice 23 kw'ijana mu bantu 1,300 biboneka ko badukurikirana buri munsi. Hanyuma akaca haza rero na Amerika, Etats-Unis d'Amerique, ibice 3 kw'ijana, ibice 3 kw'ijana. Aba yuko abo bantu ni bakeya rero, mugabo nibaza yuko ngira ngo iracari intango, muzogenda mubwirana hanyuma muheze mudukurikirane muri benshi, na cane cane ko twe turagerageza ibishoboka vyose gukora kugira ngo turabe yuko twogira aho tuvuye naho twigejeje. Uyu munsi rero ngarutse kuri mikro ngomba kumenyesha abadukurikirana cane cane abo bari mu Burundi, tubamenyeshe yuko turiko turitegurira irima ry'ikibonobono ryo mu kwezi kw'icenda. Iryo naryo risaba yuko kugira ngo mutworohereze, twavuze yuko vyoba vyiza ko muba muramenyesha hakiri kare abakeneye imbuto, mukaza kuzitora. Turiko turagerageza kuzirobanura kubera ko tuhabonye yuko abarimye mw'irima riheze hariho abagiye bagira utubazo tujanye no kuvuga ati mwarapimye gusa ariko imbuto zitarobanuye zarimwo ibitorwa canke ibihumbwa vyinshi. Hanyuma kandi hariho na bamwe wasanga bavuga ati twarabiteye mugabo ntivyakuze vyose. Kugira ngo rero dukemure ico kibazo, nasavye, urabona ubu turacari mu kwezi kwa gatanu, ko uwo babishoboye, uretse ko n'imbuto zishobora kuba zotubana nke, naho tubona hari n'abari mu Rwanda batanguye kuziturungikira tuzigura, eka no muri Uganda bariko tuvugana kugira ngo turabe ko nabo botangura kuturungikira imbuto. Rero muri uko kwitegurira neza irima ry'ikibonobono, narirya twababwiye yuko bishoboka, nobasaba yuko ababishoboye muze hakiri kare mugura imbuto muzibikire kugira ngo natwe bitworohere, ntimuzoje kuzituronderako muri benshi tuzibure hava usanga mwacerewe kurima canke gutera. Hanyuma ndabibutse yuko umuntu yemerewe kugura imbuto ni umuntu aba asanzwe ari umunywanyi wacu. Utaguze imitahe iwacu ngo ugure umutahe w'ibihumbi 12, nukuri utaduciyemo ngo utume uwundi nta mbuto tuguha. Muga naho woducamwo ugiye kurima, twebwe twandika urya muntu yazitwaye. Hanyuma hageze gushora, nushora ugasanga ntitugufise mu ntuze zacu muri systeme yacu, nukuri ntavyo tuzogura. Ibi rero turabibasubiriramwo. Imitahe ni ibihumbi 12, umutahe umwe ushobora kuza uzanye ukaba ubaye umunywanyi. Hanyuma kandi
ikiro c'imbuto kigurwa ibihumbi 15. Muze rero muri benshi. Jewe rero ico ndiko ndakora, je nahamagaye abarundi kugira ngo tubanze twiyunge ubwa mbere, dukorere hamwe, kuko nkuko naheruka kubivuga mu kiganiro caheruka, naravuze yuko kuja hamwe tugakora ni ikimenyetso c'ubumana, niko jewe ndavyita. Kuja hamwe tugakora ni cyo kimenyetso c'ubumana. Rero nimba twashize Imana imbere, hagezwe rero aho dushira hamwe tugakorera hamwe, tukubaka urunani kugira ngo dushobore kwiteza imbere, cyane cyane turondere amafaranga mvamakungu ashobora kudufasha kwikenura mu vyo tudafise. Hano nariko ndaraba, hariho umuntu yarungitse akantu muri groupe, hanyuma nca kukaraba, yari link, ndayikirikako nsanga ni ibintu vyanditswe n'umuntu yitwa Joseph Maxime Bilivogi. Sinashobora kumenya aho aherereye, ariko aya mazina ya Bilivogi nibaza kugira ni hariya za Guinée Conakry, ngira ngo ni muri biriya bice fatiye kuri rino zina, ariko ndabona ko ari umuntu w'umunwana. Rero yanditse ibintu mu Gifaransa, reka ngerageze kubivuga kumbure abankurikirana, ndagerageza kubisigura mu Kirundi. Hano yanditse ngo soit on met ensemble soit on disparaît, kuvuga ngo dushire hamwe canke tugire gute, dushire, duhone, tuyonge. Dushire hamwe canke duhone, tuyonge, dushire. Ngo aca yandika ngo tu vas y arriver tout seul, uzoshikayo wenyene, uzobishikako wenyene, uzohashika wenyene. Inyishu wenyene aca yishura ngo ntibishoboka. Nta muntu n'umwe yubaka ubwami atasezerano. Ndasigura ivyo Bilivogi yanditse. Nta muntu n'umwe yubaka ubwami atasezerano ryahabaye. Murabe ibigo bikomakomeye, bagerageje kubaka ibigo bikomakomeye, bose ni vyamwa vyo gushira hamwe. Ngo bose babigezeko kubwo gushira hamwe. Atanga akarorero avuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibihugu 52 bibandanya biriko bitera bija imbere, vyose nkaho umengo ni nk'umuntu umwe, bifise ibwirizwa shingiro rimwe, bifise igisoda kimwe, bifise ifaranga rimwe, bifise n'indoto imwe. Vyukuri uriko uraraba ingene igihugu ca Amerika, izi Leta Zunze Ubumwe zubatswe, hariho wanashaka ivyo usanga vyegeranye, mugabo ugiye kuraba aho les îles Hawaii na Alaska biri, mugabo ukaraba ivyo bihugu iyo biri hariya naho Etazini bijya bindi bihugu bishika kuri 50 bikoraniye, muko turaba izo zindi Eta zibiri iyo ziri les îles Hawaii na Alaska ni kure cyane. Ukibaza bano bantu bashobora kumvikana gute, bashobora gukorera ku kintu kimwe gute, bimeze gute? Mbandanije ayishura avuga ngo rero ico bitanga, rero resultat ico bitanga ngo bija gutanga kuba igihugu gikomeye mu isi yose, kandi kidashobora kugira gute, kidashobora kunyiganyizwa canke kidashobora gukangwa uko ariko kose. Hanyuma
kikaba kandi gifise n'amahinguriro akomakomeye canke inganda zikomakomeye. Aratanga akarorero, hariho ubwo yise Apple, Amazon, Tesla canke iyi Google, ngo izi nizo ziganje ku mubumbe w'isi kandi zifatiye abantu benshi. Ivyo vyose biva mu gushira hamwe. Aratanga kandi karorero kavuga ku bumwe bwa Buraya, l'Union Européenne, kavuga ngo c'est 27 pays qui ont décidé d'avoir une monnaie commune, une banque centrale, une politique douanière unique. Ni ibihugu 27 byafashe ingingo yo kugira ifaranga rimwe, bakagira banke imwe bahurirako, bakagira, ni kuvuga nta mipaka ihari, uvuye mu gihugu kimwe uja mu kindi, politike ni imwe. Bivuze ngo ngira ngo ufise pasiporo imwe canke uburenganzira bumwe bwo kuba ngaha, urafise kugenda ahandi atangorane n'imwe. None raba bitanga inyishu iyi, bica bigira uburemere, bica biba bikomeye mu bijanye n'ubutunzi. Arerekana ikindi kintu yise ni consortiums chinois sont des milliers d'entreprises qui avancent comme eux sur un seul homme pour remporter des marchés partout dans le monde. Nama entreprise n'inganda nyinshi zikorera hamwe, zibandanya nk'aho umenga ni nk'umuntu umwe, kandi zikaronka zikigarurira amasoko menshi cyane mu isi. Aho rero ngo Abarabu n'Abayahudi ntaco twobivugako. Rero akaca avuga ati wewe rero uri kurandaba ngaha, wewe wa mujene entrepreneur, tu crois que tu vas y arriver en restant seul dans ton coin? Ngo wibaza yuko uzohashika mu gihe ugumye wigunga mu gafuruka ka wenyene? Co kimwe n'aka business kawe gato k'uburofa na strategy yawe yugaye, wiyugarirako, ugomba kwikorana uri wenyene, ngo uribesha cane. Si jewe ni Bilivogi plutôt, Maxime, niwe ariko aravuga ngo et toi jeune entrepreneur, tu crois que tu vas y arriver en restant seul dans ton coin avec ton petit business et ta petite stratégie fermée? Tu te trompes. Uribesha cane nimba wibaza yuko hazogira ico ushitseko, uzotera intambwe uri wenyene n'ivyiyumviro vyawe canke n'imikenyero yawe yugaye. Ngo guhaguruka wenyene nivyo mu gihe haba hakiri mu ntango, ariko bisaba uce wihutira gushira hamwe n'abandi vyihuta. Ngo nta gushika ku ntego canke nta kuroranirwa na kumwe gushobora kubaho canke gushobora kuramba udashize hamwe n'abandi.
wumve neza, ugushira hamwe mu buryo bw'ubutunzi ntabwo, canke gushira hamwe ubutunzi, gerageza kukivuga, ntabwo ari ubunyantege nke, ntabwo ari ubunyantege nke, ahubwo ni umukenyuro, ni kwanka, c'est refuser de faire chacun son projet, ni kwanka yuko umuntu wese akora projet ku gatwe kiwe. Rero mwumve neza, we ukagomba ngo wikorane wenyene ata n'umwe muvugana, utarondeye n'umuntu n'umwe uvuga ati reka je ndavugana na naka. Ariko ngo iyo uhisemo gukorana hamwe n'abandi, ni kwanka kuguma ugwa muri ya makosa canke ugwa mu makosa. Kubw'iki? Kubwo novuga kwishira hejuru. Hari amakosa tugwamwo abantrepreneur, ugasanga warakoze ikibiranka canke urakora ntiwavansa neza, ukaguma uri mu mayerere. Ariko iyo ushize hamwe n'abandi ukazibona haraje umuntu akakubwira ati iki kintu erega gikorwa gutyo, wabigira ukazusanga urarengana. Ngo iyo ugwaruka nk'abantu b'ugwaruka bagera kuri 5 bishize hamwe mu muco, bakabishiramo n'indero, bakabishiramwo novuga umuco, ni kuvuga gushira ibintu ku mugaragaro, ikintu cyose bakacerekana bakagishira ku mugaragaro. Barashobora kugura imashine, barashobora kugura ubutaka, barashobora kugura igikoresho icyo ari cyo cyose, mbere bashobora no gukereya ngo ibanki ejo haza. Ariko ngo ivyo byose bisaba kubanza guhamba, ntuvuga kamere, kabanza kwanza mugasinyanira amasezerano, mugashiraho amategeko meza, mukagira icubake ciza, na cane cane mukagira iyerekwa, mukagira imbono, mukagira iyo mwerekeza. Gushira hamwe n'abandi ntabwo ari guhomba, ariko ni kubaka ubushobozi, bwa benshi. Urazi ko bavuga ngo traduire c'est trahir, cyane cyane iyo uba uriko urasigura ururimi urushira mu rundi. Hanyuma kwemera kujana n'abandi mugasangira inyungu, biguha canke biguha kuronka abandi bantu mugiranira imigenderanire. Wopfuma ugira igice kimwe kwijana c'imiliyaridi 100, hako wogira 100% vy'umuriyoni. Kakantu ngo wopfuma ugira mieux vaut avoir 1% de 100 milliards que 100% d'1 million. Ngo nico gituma rero ubona imiryango minini yo kw'isi baba bafise amahuriro, ibintu bahurirako, barafise amagroupe familion, barafise conseil d'administration,
usanga zibayeho canke zarubaswe zimaze ikiringo c'imyaka 100. Ntabwo biza gutyo kugihamana ngo mwese muri hamwe mushize hamwe mugera kure cane ndetse muzonaramba. Rero ibi vyavuzwe na Billy Vogue, Maxime Joseph, ntawenzi n'akantu bandungikiye nakabonye ngenda kukarondera cimanza gutelefona imbere ko nkora kino kiganiro ati harakantu nari nabonye kandungikiye nta nako nasomye ngiriye ko gerageza kugashira mu Kirundi. Ico ndiko ndavuga ngaha, mutaje Barundi cane ugwaruka, aba bantu turiko turaheza amashure bakaroreya y'humanité, amaster, mutaje ngo dushire hamwe, mumenye yuko mu myaka iri rose mbona kazoza 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Mu gihe mutoza ngo dushire hamwe, azoba ikintu mugabo ya dushire hamwe canke ejo mwisange n'ubu butaka bw'u Burundi abashinwa canke abarusiya babutwatse mu buryo bw'amayeri twebwe tutazi. Uyu munsi Afrika turiko turatahura ivyo abazungu cane abanyaburaya badukoreye. None iyo abazungu bataja kugirana ikibazo n'Uburusiya canke reka mvuge iyo Uburayi nubwo n'Uburusiya buri muri ako gace, iyo hataja kuba amakimbirane, Uburusiya ngo bumere nk'ubugize ivyo bupfuye n'aba bazungu baba badukolonije, kuko Uburusiya ntibwigeze bukoloniza igihugu na kimwe muri Afrika, ariko busa nkaho gushika ubu buriko burahangana n'ibihugu vyakolonije Afrika mu kwereka abanyafrika ati eheraba aba bene wacu mwebwe barabazingamise mu buryo ubu na buriya, namwe nimugire mwigwaneko. Iyo hataba Putin nawe nyine n'umuzungu ngo akaba ariko aradufasha, urabona ko ariko arafasha aba ba Traore, twogumye muri vya bindi nyene imyaka yose. Ariko ikindi cyo gihe rero, ikindi cyo gihe cyo guhaguruka tukaraba vyankiyehe bigoranirahe. Ikindi gihe nk'abarundi twari kuca twishira hamwe, ahubwo tukaca duhamagara, tukaca tubwira abana bacu bari muri Amerika baciye ubwenge, amaze kubona bijya bihugu ingene bikora, bamwe bari mu Burusiya baciye ubwenge, amaze kubona ingene mu Burusiya bakora, babandi bari mu Iburayi baciye ubwenge, amaze kubona ingene bakora, bace baza vyihuta. Hanyuma duce duhamagara nimba ari Abayahudi toke duforomera igisoda, nimba ari abo Barusiya duforomera igisoda, hanyuma mudushiriremwo cyane amashure ya science niyo ikenewe gusumba theology twarayibayemwo amashengero menshi, bisa amashengero menshi cyane mu Burundi arahakwa gusumbya n'amabutiki. Amashengero ni menshi arahakwa gusumbya n'amabutike. Uratambuka hariho mu Kamenge, hariho mu Kinama, aha naha ishengero. Ibyo twarabibayemwo nivyo twaramenye Imana, ariko ubu religion simvuze ngo tuyifute, oya tuyibandanye, mugabo kandi
twubake n'ibindi bigo kugira ngo la science nayo ironke ikibanza nga mu Burundi. Tumenye kwikorera imiti, tumenye kwikorera amafumbire, tumenye kwikorera imiti ipomba ibiterwa, tumenye kwikorera inkingo, tumenye kwikorera ibintu bimwe bimwe. Abantu nk'aba bariko barakora, narabonye abajene bariko barakora amarobo, narabonye abahungu bariko barakora amamashine, narabonye abantu bariko barakora abakora amamashine hariya za Gitega, twarabonye wa mugabo ngaho muri Electromeka Yves ariko aragerageza gukora imodoka zitanywa igitoro zikoreshwa n'umuyaga nkuba. Abantu nk'abo baba bamaze kugaragaza ubwenge. Iki rero cari co gihe cyuko twovuga tuvuga ati turashizeho rero ikigega. Iki kigega tuzohora tugitereramwo niburi umurundi wese amahera 100 ku mwaka canke basa amahera 100 ku kwezi, baza ko baramera ngahe yo kugira ngo twongereze ubumenyi aba bene wacu amaze kugaragara yuko bafise ico bazi, tubarungike tubaruhira amashure baje kwiga i Burayi, baje kurondera ubumenyi hirya no hino, canke duhamagara abo bashinwa nyene baze babitwigishe. Bahejeje rero kubitwereka, twabimenye, twabonyereza ko tubimenye, tuje tubabwira ati okay, anti yanyu rero iraheze, taha iwanyu ubu hasigayeho twebwe tugira. Ivyo ntibizoshoboka tutagiye hamwe. Reka ngeze ngaha ariko mubanze muze ibi byo kwiyumvira ngo urumva ngo jewe ngo ngiye ngo kugira ngo akabotike hajya, ubundi ngo ngiye ngo korora ingurube, ubundi ngo je ngo ngiye ngo ego ni vyiza, ariko none nitworora ingurube hageze kuzishora uzoca uzishora hehe? Si bibi mugabo twiyumvira no ku bintu vyakure. Ivyo bintu ni ibintu vya kera birashaje, mugabo bisaba duhere kuri ivyo nyene, ariko tubihereko dushize hamwe niho twogera kure. Kuko jewe ndi umwe nokorora ingurube ugasanga nshoboye 3, ariko jewe ndi kumwe na Zombi kameramani ngaha, nawe uri kuranyumviriza, twashize hamwe tukaba abantu miliyoni, umwe yoroye ingurube yoshobora korora ingurube 3 bakoca turonka ingurube miliyoni 3 mu myaka 5. Uburundi baba bashobora kuvuga ati nico gihugu ca mbere corora ingurube muri East Africa, nico gihugu ca mbere corora gitanga inyama nyinshi z'ingurube muri Afrika n'akarorero. Muri ico gihe tujya rero kugiranira amasezerano n'Ubushinwa, kaja kugiranira amasezerano n'abo muri Thailand, hariya kumburengira hariya za Amerika n'ahandi baba bakeneye izo ngurube. Tuza twama imisi yose dufise entreprise ishobora guhemba abantu 2,000 5 ku munsi bajerwe gukerera ingurube no kuzipakira bazitwara hariya. Amahera mva makunga acaza gaca tugura igitoro, amahera mva makunga acaza gaca turondera ibindi bintu tutari dushoboye gaca tubikora. Ariko uyu yoroye 3 urya 3 hazogera gushora, kubera ko tutavuganye twese duhurire ku isoko. Uzitugurira acavuga ati aha aca duhayo yishakiye, nawe ucuraho wari uyishoye kugira ugende ukemure akabazo uce wemera uyitange, urahomvye. Kandi mu mwaka ukurikira ucuvuga ati javye ingurube vyarampombe nta kirimwo, gaca ubiheba. Ariko mwakoreye hamwe biba vyoroshe yuko mushobora no kugira amasezerano n'igihugu kinini nk'Ubushinwa. Turasinye ngaha ku munsi uzoba tubaha ingurube 10,000. Kubera iki? Twarazoroye mu buryo bwo gushira hamwe. Murakoze cyane, muze dushire hamwe acancan turimo ikibonobono kizodufasha twebwe n'abana bacu, kizodufasha n'abazodukomokako. 12,000 gusa, hose turiyo, muze tukirime. Iyi video rero twatangwe tugomba kubereka uburyo tuko turarobanura imbuto kugira ngo abaguzi bacu bariko baraza kugura ku bwinshi. Wewe usigaye inyuma, nyaragasa ntutangwe ejo ntuze uhoma bibaza ngo nububeshi.
ntabwo turiko turabesha, ivyo turiko turavuga nivyo. Isoko y'ikibonobono irahari pe, rima ikibonobono kirimo amafaranga kandi tukirime dushize hamwe kugira ngo tuje kuronka ayo mafaranga cyo twiyumvira ati rero aya rero twungutse tuyakoresha iki. Tumaze kuba dushize hamwe tuzoca dukora ibikomeye. Bari kumwe nanje David Tuyisabe, aha ni Kibonobono Media. Video uyishimye urashobora kuyisangiza n'ubundi akayumviriza, ushobora no kwandika commentaire ngaho utere iciyumviro nemba ari gushigikira canke guponda. Ivyo vyose biba bikenewe kubera nje biraheza bikamfasha kumenya ingene mbandanya niyumvira. Murakoze.